Ubaka Nation Group twagize amahirwe yo kuronka umugambi w'isoko rya Bujumbura. Aho hari mu kiganiro Fabrice Manirakiza yahaye abamenyesha makuru inyuma y'iminsi mike asinya amasezerano na leta y'u Burundi yo kubaka ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura yaturiwe mu mwaka wa 2013 n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kwigenekerezo rya 16 z'uku kwezi kwa Nyakanga nishira hamwe Ubaka Nation Group rya Fabrice Manirakiza ryatangura ibikorwa byo gusukura ikibanza cahozemwo iryo soko. Kuva mu mwaka wa 2019 hari amashira hamwe yagiye aremezwa mu nama shikiranganje ko ariyo giye gushira mu ngiro umugambi wo gusanura hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Amashira hamwe abarundi baherutse babwirwa ko yemejwe n'inama shikiranganje ariko batigeze bamenya igituma ingene najyari yakuwe muri uwo mugambi. Fabrice Manirakiza yasavye umukuru w'igihugu guhabwa iryo soko mu nama yagiranye n'abarundi baba mu mahanga mu mpera za Mukakaro uno mwaka. Inyuma y'ukwezi kumwe abarasinya amasezerano na leta. Twarondeye umushikiranganje Dieudonné Dukundane ajejwe inyubako za leta kugira tumubaze uko iryo soko ryatanzwe n'icatumye ayandi mashira hamwe leta yari yaremeje yako iryo soko. Tumaze kumubwira ico twamuronderera ntiyasubiye kwishura ubutumwa bwacu bwa WhatsApp hamwe no kwitaba tumuhamagaye. Ico kibazo nyene twarakibajije umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima abura inyisho duha. Ubaka Nation Group ryahawe ukubaka inyubako leta yifuza kwija mu kibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura, ukwegeranya amafaranga azokoreshwa hamwe no gutunganya iryo soko mu kiringo c'imyaka itari mike kugira bisubize ayo bakoresheje begeranye n'inyungu zabo. Iyo project nyeneyo ni leta. Twebwe nka Ubaka Nation Group twasavye leta ko iduha muri terms bita BOT, Build on Transfer. Bisiguri kati Ubaka Nation Group ihawe uburenganzira bwo kuryubaka no kugarura amafaranga ryashizemwo harimo n'inyungu hanyuma rikaca risubiza leta. Rero iri soko rya Bujumbura twasavye imyaka myinshi, tuvuga imyaka irenga 50 byo ku exploiter. Uburyo buzokoreshwa buzova mu kigega Fabrice Manirakiza nyene yashizeho One Africa Investment Fund, ikigega ariko ahamagarira abarundi ababa mu mahanga hamwe n'abari mu gihugu gushiramo mutahe. Ikigega abanononsoye ivy'ubutunzi hamwe n'abanonosoye ibijanye n'amafaranga ishigwaho n'ibikorwa vy'amabanki bahuriza ko kidahumuriza cane, bakabona ko hashobora kubamwo ubusuma gishobora no gutuma ifaranga ry'igihugu ribandanya gutakaza agaciro. Akaba ari vyo tuzobashikirako mu makuru yacu yejo.